ndabahaye mwaramutse canke mwiriwe bivana naho muherereye bakunzi b'ikiganiro warubizi. Uno musi tukaba twahisemo kubayagira ku wahoze arongoye igihugu ca Libya Muammar Gaddafi, tuza kuraba ivyamuranze ahanini mu rugendo rw'iyo rwa politike, eka n'ibindi mu vyamuranze uraza kuvyumva muri iki kiganiro. Reka nongere kandi ndabasabe gufyonda kuri subscribe kugira ngo muba ba mbere kuronka ibiganiro vyacu, muce mwongera mufyonde kuri ako gakengeri kazi iruhande, mutibagiye kubisangiza abandi. Jewe ndi Isidori Habonimana, akaba ari je ngiye kubashikiriza kino kiganiro. Ikaze rero nigwanye. Muammar al-Gaddafi Mohamed Abdul Minyar, neza na neza itarike yavukiyeko ntizwi neza. Ico abantu bahuriza ko gusa ni ukwezi n'umwaka. Ukwezi kwa gatandatu umwaka w'igihumbi kimwe amajana 942. Ivyo vyatumwe nuko abavyeyi biwe batari barize, kandi n'akarere babamwo nta gitabo c'amavuka extrait d'acte de naissance caharangwa. Hari rero abavuga ko yavutse itarike ndwi z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'igihumbi kimwe amajana 942. Yavukiye mu misozi inyuma y'igisagara ca Sirte mu gihugu ca Libya mu muryango w'abakadafi. Ni naho rero havuye iryo zina ryiwe Gaddafi. Yavukana n'abigeme batatu. Se wabo yari Mohamed Abdul Salim bin Hamd, yarazwi ku izina rya Abu Minyar. Aha ico womenya, aho kajambo bin gasigura mwene, umwana wa. Aha rero birumvikana ko Mohamed Abdul Salim bin Hamd, se wa Gaddafi, yari neza na neza umuhungu wa Hamd, kuko wumvise ko ari bin Hamd. Se wa Gaddafi yashengeye mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 978. Urumva ho Gaddafi yari afise imyaka 36 y'amavuka. Nyina wiwe yari Aisha, akaba nawe yashengeye mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 985. Gaddafi yakuriye ku ndero ya kera yo mu muryango wabo ndetse n'idini rya Kiyisilamu. Akurira mu karere k'ubugaragwa ka Sirte. Afise imyaka 9 y'amavuka acatangura ishure. Bibaye nk'imboneka rimwe, kuko mu muryango wabo niwe yabaye wa mbere ahonyeye ku ntebe y'ishure, kuko n'abavyeyi wiwe ivy'ishure ntibari bazi iyo bitaye umutwe. Nubwo vyaruko, kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 956 kugeza mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 961 yariko akurikirana inyigisho ku ishure ryo mu gisagara ca Seboha, kiri ku birometero amajana 660 mu bumanuko bw'umugwa mukuru wa Tripoli. Kuri iryo shure ahahurira n'abandi bagenzi, baca bagira umugwi w'abantu bashaka gukuraho intwaro ya cami maze bagatwara igihugu. Gaddafi ahanini yagenda afatira akarorero ku mukuru w'igihugu ca Misiri Gamal Abdel Nasser, yahiritse intwaro ya cami yo muri Misiri maze agashira imbere ukuja hamwe kw'ibihugu vy'Abarabu. Kenshi wasanga ariko yumviriza iradiyo yo mu gisagara c'Ikere muri Misiri, ahandi ukamusanga ariko atanga ivyanditse vya narcissisme. Ivyo bikaba vyari vyiyumviro vya politike vy'Abarabu, ariko bifatiye ku vyiyumviro vy'umukuru w'igihugu ca Misiri Gamal Abdel Nasser. Igihumbi kimwe amajana 961, igihe habaye itandukana ry'amasezerano y'ukwiyunga hagati ya Syria na Misiri, Gaddafi ari kumwe n'abagenzi we baca bafata iya mbere mu kugira imyiyerekano bashigikira Misiri. Ivyo rero nivyo vyahavuye bituma yirukanwa kuri rya shure ry'Isabaha, maze acagenda kubandaniriza amashure mu gisagara ca Misrata muri Libya nyene, kiri ku birometero amajana 2 mu buseruko bw'umugwa mukuru wa Tripoli. Kuri iryo shure ahiga icongereza n'igitaliyano, indimi zari zikomeye muri ico gihe, na cane cane ku munyalibiya yashaka kwiga ivya gisirikare. Ariko n'ubundi kuri iryo shure yari yamaze gushinga mu kinyegero imigwi y'abanyeshure abigisha ibijanye na politike,
y'ukugene yokuraho intwaro ya cami na monarshi. Mu nyuma acaja kwiga muri kaminuza ngaho nyene muri Libya mu gisata c'amategeko. Mu nyuma yinjira mu ishure rya gisirikare i Benghazi mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1963, naho nyene ntiyareze amaboko kuko yaciye yifadikanya mu mpisho n'abandi basirikare baca bashinga umugwi washaka gukuraho intwaro ya cami yari ishigikiwe n'abazungu. Urumva ko vya vyiyumviro yari afise akiri kuri rya shure bamwirukana ko ataho vyari vyaragiye. Noneho nawe nyene yaravyivugiye kuko yagize ati ndugure twamugina. Igihe twafata ingingo yo kwinjira mu gisirikare ntitwashaka kubigira umwuga, twashaka ahubwo kwinjira muri runo rwego kugira ngo dutegure kwiganzura. Igihugu cacu cari ciganziwe n'abasoda b'abanyamerika co kimwe n'abongereza, bikunyurwa ndetse n'abasoda b'abataliyano. Ico twategerezwa kwari uguhabuza ubutaka bwacu. Ndugaye twamugina. Inyuma yo kuronka urupapuro rw'umutsindo mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1965 baciye bamurungika mu Bwongereza mu myimenyerezo ya gisirikare kw'ishure rya British Armed Staff College. Yagarutse mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1966 ari ku rwego rw'intwazangabo mu gisata co gutanga amakuru. Baraheza rero bamuha ipete ya kapiteni, ariko vyaratevye bivanye nuko bamwagiriza kutagira indero. Aha ngo yaranakubaguye umusirikare mugenzi we, wanashaka n'imbere yuko ahiri ku butegetsi bari baramukoroye ipete. Naho nyene ingorane zari zazindi kutitwara neza, yakuwe ku ipete rya kapiteni maze aja ku ipete rya lieutenant. Mu myaka ya 60 abanyagihugu bo muri Libya bari basanzwe badahanigwere intwaro y'umwami Idris, ariko Gaddafi yarabona ko iyo ntwaro itohava biciye mu myigaragambyo. Ni nayo mpamvu yaciye yiyumvira inzira yo guhirika ubutegetsi. Kwigenekerezo rya 12 ntwarante umwaka w'igihumbi kimwe amajana 1969, afise imyaka 27 y'amavuka, ari kumwe n'uwundi mugwi w'intwazangabo, niyo tariki bari bateguye kugira ngo bahirike ubutegetsi bwa Idris. Ariko iyo tariki birasiba kuko bamwe mu ntwazangabo bari kumwe bari bagiye mu rubanza i Khartoum muri Sudan. Iyo tariki baca barayunguruza. Vyagiye gukunda ku wa mbere Nyakanga uwo mwaka nyene ubutegetsi bw'umwami Idris buba burakuweho. Ico gihe umwami yari kwivuza mu gihugu ca Tiriki. Iyo tariki rero ngo yari sindamusiga kuko bivanye nuko umwami amagara yiwe yaramukitse, vyari bitegekanijwe ko umwishwa wiwe umuganwa Hassan yimikwa kugira ngo asubirire Idris. Vyari bitegekanijwe ko yimikwa bukeye bwaho kwigenekerezo rya kabiri, ariko kumwe bama bavuga ngo n'uburi ku munwa burakoroka. Uwo muganwa Hassan yaciye aburizwamwo, nuko intwaro ya cami iba irakuweho. Hassan wa muganwa acarafungwa. Muammar Gaddafi aba umukuru w'igihugu maze aca yihipete. Amaze gushika ku butegetsi bwa Libya acashira habona ivyiyumviro vyiwe vyari mu gitabo yise Livre Vert, aho ubutegetsi bwari mu minwe yabo mu bwoko bwiwe, abana biwe eka n'abagenzi biwe bonyene. Co kimwe n'ivyo atangaza ko agiye gushiraho intwaro ya demokarasi, aho umuntu wese agira uburenganzira bwo gushikira umukuru w'igihugu vyoroshe atawundi muntu aciyeko, demokrasi direct. Aho hose yashaka ko abanyagihugu bamwizera bakamwemera. Bivanye n'ubutunzi bwa Libya bwari bushingiye ku gitoro, acateza imbere ivy'inyigisho, arubaka inyubakwa zikomeye, eka n'ivy'ubuganga ntaco atakoze mu kubiteza imbere. Ariko ngo nta nyambi ibura gahonzi. Ico gihe carazira hikaziririzwa kuvuga ivya politiki, ubivuze ngo kwari nko gukoza agati mu jisho ry'ingwe. Imigambwe yindi yose yari ihari yagiriye ko ayifuta. Ivy'ubwigenge mu vya politike biba bibaye umuzi w'ibuye, ahubwo ho mbere abatavuga rumwe nawe barafungwa, abandi baricwa, ababishoboye barahunga. Nta radio n'imwe yari irekuriwe gutangaza canke kuvuga ibihushanye n'ubushake bwiwe. Amashirahamwe atandukanye yose acayaha abamwegereye. Amahinguriro amwamwe
yari mu minwe y'abazungu ayagira y'igihugu. Akarorero n'amahinguriro yari afiswe n'abataliyano, eka n'amatongo yari mu minwe yabo arayabaka. Umushahara w'abakozi awugwiza kabiri. Mu vy'indero urutonde rw'inyigisho araruhindura, maze azana urutonde rw'inyigisho z'Abarabu. Mbere acategeka ko ururimi rw'icarabo ariko rwonyene rwemerewe gukoreshwa mu bikorwa vya misi yose. Kunywa inzoga biba birabujijwe. Amasengero n'inzu z'ubutambiro boîte de nuit birugagwa. Ku ntwaro yiwe kandi acavuga ati burya abantu bose barangana, ati mugabo, ati nta mugabo nta mugore, bose ni bamwe barangana. Nk'abagore baca babonerwaho kuja kw'ishuri. Nubwo yari mu idini rya Isilamu yaragabanije ibintu vyo kugira abagore benshi. Iruhande yaho acashiraho ishure rya gisirikare ry'abagore. Abambere basohotse mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 983, maze acahindura abamucungera bose baca baba abasirikare b'abagore. Ariko rero mu mwaka w'ibihumbi 2011 yagirijwe kuba yarafashe abagore batari bake abakura mu mihana iwabo, maze abagira baja. Aha hakaba ngo harimwo na bamwe bari muri ca gisirikare camucungera. Si ivyo gusa, mu mwaka w'ibihumbi 2007 umumenyeshamakuru Memona Hunterman wo mu gihugu c'Ubufaransa yamenyesheje ko Gaddafi yashatse kumufata ku nguvu mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1984 mu gihe yariko akora akazi ka misi yose ko kurondera amakuru mu gihugu ca Libya. Ivyo ngo kandi yaranashatse kubikora ku mumenyeshamakuru w'umugore, aho ni mu gihe Gaddafi yari mu rugendo i Roma mu gihugu c'Ubutaliyano. Ikindi Gaddafi yakoze agishika ku butegetsi, yaciye ategeka abanyamerika gukuraho ibirindiro vyabo vy'abasoda. Nawe mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1970 abifashijwemwo na mugenzi we Abdusalam Jarud ategeka ko igiciro c'igitoro c'akagunguru kiduzwa. Aba mbere ashira inzira ibindi bihugu vyimbura igitoro ko navyo nyene vyaciye bibonerwaho. Ariko ivyo vyose naho yariko abikora uko, abo bari bafadikanije mu gutembagaza ubutegetsi ntibavyakira neza, kuko bamwagiriza gufata ingingo atawahanuje. Ni nako guca batangura gusaba ko hojaho ibwirizwa shingiro, mu nyuma hakaba amatora. Iruhande y'ivyo aca yifuza ko haba ukuja hamwe kw'ibihugu vy'Abarabu, le panarabisme. Mwaka w'igihumbi kimwe amajana 973 Gaddafi ari kumwe na mugenzi we w'igihugu ca Tunizi Habibi Bourguiba batangaje ko Libya na Tunizi vyiyunze maze bibaye igihugu kimwe. Ariko ntaco bashitseko, kuko budateye na kabiri vyaciye bibata kuwa amazi. Mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 980 kugeza mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 990 ibara ryaraguye, kuko ubutegetsi bwiwe bwarisha abantu. Vyavuye kuki? Mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1984 Gaddafi bashatse kumuhirika ku butegetsi, ariko biranga. Ati murambona, abantu ibihumbi n'ibihumbi barafungwa, abandi baricwa, bamwe bakicwa mbere bikerekanwa no kumonesha kure y'igihugu mu ntumbero yo kugabisha abandi ko atawohirahira ngo asubire kwiyumvira ivyo guhirika ubutegetsi. Ishirahamwe mpuzamakungu riharanira agateka ka zina muntu Human Rights Watch yaravyemeje, kuko ryamenyesheje ko abantu batari bake bafunzwe bahogwa ivyiyumviro vyabo vya politike, abandi baranyuruzwa no kwicwa baricwa. Muri rusangi ku ntwaro ya Gaddafi nta bwigenge bwo gushikiriza iciyumviro bwari buhari. Carazira kikaziririzwa kunebagura ibikorwa vya Gaddafi. Yari yarashizeho urwego rurabira hafi abanyagihugu, aho rero uhirahiye rikakudombokwa ibara ryaba riguye. Gaddafi afatirwa ibihano n'amakungu, yagirizwa gushigikira abagwanyi mu bihugu bitari bike, co kimwe no kwifatanya n'imigwi y'iterabwoba. Aha bagafatira akarorero ku bitero vyabaye. Ubwa mbere igitero cabereye mu bunywero Iberere mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1986, ahari hatemberewe n'abasirikare b'abanyamerika. Igitero cahitanye abantu batatu, harimwo abasoda babiri b'abanyamerika n'abandi amajana 200 bakomeretse. Kuva ico gihe Gaddafi acaba umwasi ruhebwa w'abanyamerika. Ubugira kabiri ni igitero Kirby mu gihugu ca Ecosse c'indege ya gisivile y'abanyamerika
yarashwe igihaguruka mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1988 yahitanye abantu bagera ku majana 270. Nubwo uruhara rwa Libya muri ico gitero rutagaragaye neza, hari n'ikindi gitero c'indege y'Abafaransa yari ivuye mu gihugu ca Congo Brazzaville ija mu gisagara c'i Paris mu Bufaransa mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1989. Igitero cahitanye abantu bagera ku 170. Ahanini ivyo bikorwa byo gushigikira imigwi y'iterabwoba yagirizwa nko muri Venezuela yabikora yishimirije ubutunzi yari afise bwava mu gitoro cimburwa muri Libya, kuko ico gihe Libya yaharurwa mu bihugu vya mbere vyimbura igitoro. Inyuma yaho amariye kubona ko ukwiyunga hagati y'ibihugu vy'Abarabo bidakunda, umwaka w'ibihumbi 2000 ashashaka kwikora ku bandi bakuru b'ibihugu vya Afrika kugira ngo bagire Etats-Unis d'Afrique. Uko yabitegura yashaka ko bwa mbere habikoreshwa gifaranga rimwe, hakaba n'igisirikare kimwe kigizwe n'abasirikare 2 miliyoni. Mu mwaka w'ibihumbi 2007 yaragiye muri Mali, Cote d'Ivoire no muri Ghana kugira ngo asigure uwo mugambi, ariko nta ntambwe yateye. Mu mwaka w'ibihumbi 2009 mu nama ya Addis Abeba muri Ethiopia, Gaddafi agenwa kuba umukuru w'ibihugu bihurikiye mu bumwe bwa Afrika mu kiringo c'umwaka umwe. Neza na neza bamwe mu banyagihugu bo muri Libya, ahanini bafatiye ku vyabaye muri Misiri kuri Hosni Mubarak na Zine El Abidine Ben Ali mu gihugu ca Tunisia, baca baragumuka kugira ngo bikure intwaro bita ko ari y'umukazo. Ariko ubutegetsi bwa Gaddafi bubasukamwe amasasu, intureka zirakomera, igisagara c'Bengazi cigarurirwa n'abaroberi. Kwa 22 Ruhuhuma ibintu birakomera kurusha, akarere ko mu buseruko bwa Libya kararemerwa. Avugira kuri televiziyo Al Jamahiriya avuga ko abagwanyi bashigikiwe nabo yita ndugure twa mugina, abacangero, imbeba, inkozi z'ikibi zikoreshwa na Al-Qaeda, indugure twa mugina. Aho benshi baca batangura gusaba ko sentare mpuzamakungu mpanavyaha yo mufata bivanye n'ubwishanyi yari kwakora. Mu mwaka w'ibihumbi 2011 ya sentare itangaza kugiye kugurura amatohoza kuri Gaddafi n'abamwegereye, kuko imbere yaho yaze yamaze kuvuga ko agiye kwica abantu inzu ku nzu, mbere agira ko asaba n'abari bamwegereye kumushigikira. Abanyagihugu bashaka ko intwaro ya Gaddafi ivaho bashigikiwe n'igisirikare c'Abafaransa, Abongereza n'Abanyamerika. Gaddafi baramurasa. Muammar Gaddafi yishwe arashwe kwigenekerezo rya 20 Gitugutu mwaka wa 2011 inyuma y'imyaka 42 ari ku butegetsi. Yaguye mu gisagara c'amavukiro c'Sirte aho yari yahungiye.